Amahoro y'Imana abane namwe mwese bakunzi ba Bao TV, dushima Imana ko itugiriye neza muri aka kanya. Dusuye gutegwa iteka muri ca kiganiro cinahe abaririmbyi batandukanye baza bakatubwira ibikorwa byabo bakoze biriko birabateza imbere. Rero turashima Imana ko uyu munsi Imana itugiriye neza. Umunsi wagize amahirwe kuba kumwe n'umutumire, ariko nagomba ko imbere ko tumuha kaze tuwe dusenge. Data mu izina rya Yesu turagushimiye ko tugiriye neza, tuguhaye kaze muri iki gitondo, tuguhaye kaze kuri uyu mwanya kugira ngo kino kiganiro tugiye gukora kize gifashe benshi, kize kibohore benshi mu izina rya Yesu Kristo, amen. Nkuko mubibona kuri kamera za Bao TV International, turi kumwe n'umushitsi, n'umusore sinzi ariko ashaka n'umugabo ntumbaze, ariko nagoma ngo atwibwire kugira ngo mushobore kumumenya. Abamubonye ubwa mbere si ryambere ajana kuri kamera zacu, rero nagoma ngo asubire baramutse kubera ko aheruka cyane ikiri hasi cyane ko ubu ikiraduga, kandi tubishimira Imana. Turamuhaye kaze. Shalom shalom ku bakunzi ba Yesu, abakunzi bakunda gukurikirana ibiganiro bya Bao International TV. Nkuko bivuze nizera ko atari ubwa mbere nje hano, twarabanye mu minsi heze hano tuvuga ku bw'ibikorwa byacu byo kuririmba. Hama reka twibukanye, nitwa Manirakiza Henri Blessing, ku baba batari bwambone, ndumuvukanyi wanyu muri Kristo. Nanje ndakunda ibiganiro bya Bao International TV. Yeah, ntabwo ari Thierry Ali, ni Ali Blessing. Ni Henri Blessing. Yeah. Turaguhaye kaze rero. Murakoze cyane. Amakuru y'imisi. Amakuru ni meza, Imana igenda ibana natwe. Tugenda tubona ikiganza c'Imana ku rugero rwo hejuru. Igihe cyari kibaye kinini cyane, wari ka mu Burundi. Ubona nsa n'umuvakansi ariko. Yembo nustagase ubwo bagiye niyaza kuvuye London. Peut-être ko no ndi mu kujaye muri London. Ariko nari ngaha hafi. Intango y'ubuhanza n'amasoso. Yeah. Yeah, no mu gisagara ca Bujumbura hacu ni heza, hasa neza kabisa. Tugeze mu kwezi kwa12. Bimeze gute umwaka wawutanguye gute, ugejeje aho umwaka ugeze bimeze gute? Umwaka tugiye kurangiza, navuga ko nawo tangiye bitameze neza. Ya hari ahantu narindi byari ibihe bitari byiza kubijanye n'ubuzima, ariko navuga ko Imana yagiye kumpindurira amateka mu kwezi kwindwi. Ya nibwo nagiye kubona akazi, aho nahora nari mu bihe bitoroshe, ariko Imana irampindura ubuzima mu kwezi kwindwi. Ndashima Imana ko ngiye kurangiza umwaka ntidoga. Iyo mvugo ni nziza. Kenshi abarundi ari gihe baca umwano mwavuze inzu, niko bivuga iyo mugani. Shaka ndabivuze nabi. Urandusha Kirundi navyo nzi. Agasanga umuntu ntiyemeye ko Imana yamugiriye neza gumari kararira. Ndafise umuntu umwe nkunda gutelefona kenshi, iyo ndamutelefone buri munsi ngo ya wapi ngo bimeze nabi, bimeze nabi. Misi yose byo kwa bimeze nabi. Kibazeske uyu muntu kandi n'umuntu asenga ngo wapi ibintu bimeze nabi. None wako wama uri kuratura bibi buri munsi. Aturi byiza. Yeah. Ibyo umuntu yatura biraba, ariko wewe uvuze ati bimeze neza kandi niko kuri. Kabisa ndashima. Ibyo vugiwe nibyo wivugiye. Ndashima Imana hariho itandukaniro ugereranije no mu ntango z'umwaka n'ubu. Harimo itandukaniro. Uravye umwaka waheze ya 2024 na 2023 n'uyu mwaka wa 2024 gato hari itandukaniro ubona giye wajyarabahabaye. 2023 yo bo jimpamvu namashima nuko maze kubona etape Imana imvana kuri etape njana ku yindi. Hari imyaka nabayeho sinzi ko uko nambaye bariko barabibona. Shabara kubona. Hari imyaka nabayeho ntazi kwambara agahuzu kera nkuko. Nkakifuza nkakabura. Ariko rero ubu kuba ndakambaye ntushima Imana. Kandi ni made in Burundi. Made in Burundi ariko naka baze riche. Naka baze riche ako kakorewe ngahi Burundi kasoniwe ngahi Burundi. Yega se ko ndagasuzuguye. Ni made in Africa. Inozenye yacu ibyakorewe iwacu. Ya ni byiza kabisa kandi keza cyane. Yega iyo tuko turavuga hari igihe kenshi twumva nuvuze umuntu wamubwira ngo wambaye ibi China, akucumenga umubwiye ko yambaye ikintu kibi. Ako nimbara abantu bambira ko ibintu bikomeye. N'abashimye.
abashinwa ni abantu bambira kuri ibintu bikomeye vyiza bakora serona n'uburyo bw'abantu ego bivanye n'ubushobozi bw'umuntu baramukorera ibingana n'amafaranga yiwe usanga abantu bibaza ngo mu Bushinwa nta madori ngo abayo nta bintu vyiza bibayo usanga nk'impuzu igurwa nka 3 million canke plus ntiboziza nino ntazo twogura baca bakora iyo nyene baca bazijana ahandi baca bakora karite ingana n'uburyo bwacu twebwe n'abaziturungikiriza ihuye n'uburyo bwacu ucana bakibaza ngo amatekino ngo ava mu Bushinwa ngo nta telefone nziza ziri ari amatelefone me gusa bakora ibingana n'igihugu ubushobozi bwacu komande y'igihugu bisunga ubushobozi igihugu kiba gifise ariko muri Amerika barakoresha ibyo mu Bushinwa i Burayi bakoresha ibyo mu Bushinwa bundi hajya Ubushinwa bwugaye ibintu byabo ntibije muri Amerika ni Burayi ibyo bihugu byogira ikibazo kuko ibintu bafise byinshi birava mu Bushinwa kandi biba bikomeye bimeze neza kakoro karagaciyemwo umeze neza mumuravye yambaye na Air Force niko bashita icyo kirato Air Force nuko batakubona ariko umuntu kuri cameraman uko wapi ubu ube hafi ya kamera twereke abantu bakwiye kubona umuntu yambaye ikirato natabonesha ikirato ya uyu muti abantu babone namateka ahubwo nta yambaye ikirato cibe ni mwe bibaza ibintu bisanzwe yambaye Air Force ko cyita Air Force naho ndacumva ku matwi nkabibona ku bandi sinzi umuririmbyi ariko gusohora indirimbo avuga ngo sindiko ndavuga intahe y'abandi ubu ndiko ndavuga intahe yiwanje uduze bagende bararaba iyo pantaro yambaye ntabwo ari yo muri caguwa kada nagiye ndamanuza muri magaze hamwe bandi baje zizimvye rero mu yandi majambo nta Imana itokura umuntu ntayitobweza umuntu niyo mpamvu navuze ati buri mwaka Imana aminduza kuri etape par etape niyo mpamvu numva nama n'amashimwe uva mu bwiza uja mu bundi birantangaza nanje Imana yo mu ijuru iyo abantu bayihaye agaciro nayibaha agaciro cyane je ndakuzi wewe mu myaka iri imbere uba muri eglise mu rushengero bitoroshe udashobora kuronka icurya iki ariko uyu munsi urashobora kwibeshaho ukagira ni ntahe ndende mu njyamaga abantu babagira mbere yo kuza kwinjira nyezina ku gikorwa cy'uno munsi cyatumye tukuhamagara bakatuya wacishiriza mu buzima bwawe gatoya ambref ubuzima bwawe waciyemwo ubundi bwo n'ibindi birereka tuvuge mu njamake nko kuvuze umuntu ahaye gaciro Imana ahaye ikibanza Imana muri we nta hakintu na kimwe tamukorera nta kibaho ubuzima amagara meza imyambaro ivyo kurya ibyo ni ibintu bisanzwe mu gihe yubaha rero abahaze nk'imyaka ishika 7-8 gutya imbere y'iyo myaka ntabwo nafise isura nk'iyi bari kajuriti nariko ndasaza kandi nkiri umujene umuntu ashobora gusaza imbere yo gusaza Munda kubivuga umuntu agapfa imbere yo gupfa bibaho kabisa ugapfa utopfuye ukagenda warapfuye kubera mamayisha kubera ubuzima kubera ibintu bigukwikuje circumstances zikomereye nabi ukacu saza kabisa rero Imana yangiriye ubuntu inkura ahantu cyari gihe cy'umuhamagaro ndiko ndagaruka ku Mana ikibanza cisha ahantu hameze nk'ubugaragwa kugira ngo ngira ngo natahuye ko ryari ishure ry'Imana kugira ngo manze nige ngarutse mu gakiza kibanjishira ahantu muri eglise ndabura umuntu numwe anyitaho ngo vuga ati ndakujanye uze kuba ndakujanye kiriri ariko ivyo bintu Imana binshira kure ibandi inshira ariko ndabishima Imana ko yampuje n'umuntu umupasteri cyambwira ati ntaho mfise handi no gushira reka uburabaye muri eglise abantu bambona bakantangara none wewe wabaye Samuel wabaye ikigira 10 cy'urushengero bikabatangaza ariko je muri jewe nkabyakira nkavuga ati ntaco bintwaye nikazima ndi mu nzu y'Imana ivyambaho byose byo kubura agasabune byo kubura ibyo kurya ntaco byantwaye icari kinezereye nuko mbona ndi mu nzu y'Imana ntakiri muri bwa buzima bwo kutubaha Imana cyangwa se bwo kudasenga nkumva nezerewe no kuba mu nzu y'Imana gusa haragera igihe nkiyumvira eske amajwi menshi akaza muri jewe eske aha ntiwo biheba ukaje kurondera akazi nk'abandi nta kazi nagira
ariko naba mu rushengero ndi muri korale nkorera Imana ncurarangira Imana abandi bagataha bakansiga mu rushengero. Nikibazo gusiga batunganya utuntu abatabizi. Bibaza ngo nutundi ko ndahakora kumbe ndaraho. Mu nyuma banavuye barahamenya cyane abaririmbyi turirimbana baramenya ko mbaho. Ariko nibaza ko ari bakima byakoze ku mutima ngo bagire ico bakoze kuri jewe. Ariko haheze imyaka 5 gutyo Imana niyo yonyene yafunguye akazi irampa akazi. Nca ntangira kuronka bimwe nifuza imyambaro n'ibindi byose bica biruguruka. Aho hari ngahi Bujumbura. Ya harahi Bujumbura muri repentance yo mu Carama neza na neza. Wori mvukira Bujumbura. Eka da. Ariko ndavyogira ngo ndimvukira. Ntabwo ariho navukiye mu gisagara uretse ko Imana yampaye ubuntu bwo kuhaba kuva 2015 nibwo natangiye kuba mu gisagara. Ariko ntabwo ndimvukira. Wahaje mu gisagara uje ku mashuri uje mu biki wari ugeze neza wageze handi Bujumbura bigenze gute? Amateka y'abantu benshi gushikana mu gisagara cya Bujumbura atandukanye. Waruje kwa muyomba wawe waruje kwa ande byagize usuga bisanga uri ngahi Bujumbura. Muri make naje nta muntu nari mfiseho mvuga ati ndaje wawe nshikiraha ayo wawe nahaje mvuga ati uri imodoka uvi wanyu uraze Bujumbura udafise umuntu higiye kurara. Naje nk'uyiyahoye gute tubwiye. Naje navuga ati nari mpejeje ishure Humanité ariko nje navuga ati jewe ino ruguru numva wapi numva ntogumaho kinanje ndagiye mu gisagara ndondera imodoka konzi keshi iyo gorufatiro keshi kuno gufata kwa kizo ati Yesu yavuze murindire mu gisagara niwe warukije. Eka sinayo nkijijwe nagiye gukirizwa hani Bujumbura. Warufise mwe mu yero tabiye. Nabise novugana umutima nama w'Imana sinzi unyobora ati genda aha naje nk'uwiyahura mvuga ati okay nopfuma mfira mu gisagara. Tugiye kuvuka mu ntari yahe? Ni mu ntara ya Kayanza niho mvuka. Urafata imodoka ururira warufise tiki? Eka da none nafashe Dunyuri. Dunyuri se kwa? Dunyuri no kuvuga kuja gufata imodoka y'inyuma kwenena. Oya subiramo neza. No kuvuga nagiye kwikaburimbo. Ndavuga ati ndaronka imodoka mfate Dunyuri hama manuke Bujumbura. Ndamenye Dunyuri amashike Bujumbura. Wari warenenye kuva mu Kayanza. Nyinshi zaguma zinca ko zihuta ariko nja ndatombora imwe. Nca ndayifata. Yari kamyo yari mu kwegana guke imodoka ikwegana. Ifise intuza zibiri. Amaskani yabya imodoka biva Tanzania canke. Aha. Rero nca ndaza buke nca nisange Bujumbura. Hama nca mpora n'umuntu entretant mu coiffeur. Aca ambwira ati aca ambwira ati twari tuzinanye ndambira urafise akazi toya. Aca njana ahantu bamwa ca duhura n'uwo muntu guhera ubwo nca ntangira kubaho ndi muri salon de coiffure. Twari dusanzwe tuzinanye. Musanzwe muzinanye. Ya carambaza ngo urafise akazi. Ugeze aho warugeze Bujumbura. Nashitse Bujumbura. Urukiye kotebo canke hajya kuri Gare du Nord. Kuri Gare du Nord. Umwa. Ca duhura n'uwo muntu amaza kuri ino urafise akazi ntoya. Aca ambwira ati hari ahantu nzi ushobora gukora kugira uronka y'isabune muri salon de coiffure. Ca ntangira kubaha Bujumbura uko rero. Aho hari muri 2000 kangahe? Hari 2015 mu kwezi kwa 9. Nakoze muri salon nyuma. Nakoze muri salon amakaca kabanza karahagarara niho nacinja muri Eglise rero navuga. Nkorera Imana aho atakaza ngira ndakorera Imana. None wari wavuye ruguru kijijwe none ko navuze ko nakirijwe ha Bujumbura. Wakirijwe none he muri repentance? Kuntu vyagenze nakubwiye ko ari birebire. Ubwire mu ncamake nanabwiye mu ncamake. No kuvuga namanutse maze imyaka 2 muri Islam. Namanutse nari maze imyaka 2 muri Islam ariko numva Imana imbujije amahoro. Ikanzu waramba. Kukubita nyene bya bindi. Narasenga. Baramukanya gute munuzenye mu cyarabo mu bya bintu byabo. Bararamukanya assalamu alaikum. Ba ibyo tunda cyabyibuka. Ndacabyibuka mugabo ntibigifisa mu gaciro muri jewe. No kuvuga uwo mwaka nyene 2015 mu kwezi kwa 11 naciye nkizwa.
nja ndakizwa ninjiye muri fekabu ninjiye muri fekabu baransengera ebana amapepa arankubita vyatari ku 12 kurahera bonane twinjiye muri 2016 nibwo nagiye kubaza Imana eske umuhamagaro wanje urihe umuhamagaro wo kugukorera urihe aho bansengeye sinawuyumvamwo ariko Imana icimpuza n'undi muntu acanjana gusengera muri Repentance Église de la Repentance et du Repent en Jésus-Christ ikorera mu Carama aho hantu ndahageze kwa Reverend Audace hakorera Reverend Pasteur Audace aho hantu ndahageze niho umutima wanje wakunze ndumva ndahakunze cyane ndavuga ati Imana iranyishuye cyangwa umaho guhera uwo mwaka nyine niwe yaciye anyakira acarambwira ati ntandi fiseho kuba urakorera Imana uba hano cambaho nyene muri bwa buzima bwose numvise nahereye ko nabaye mwaho nyene ndakorera Imana uko imyaka igenda Imana igenda icinzira nyene sanzo jewe ndakuzi nk'umuririmbyi niki eske ugikizwa ibyo byo kurima ntabyo wari urimo wagiye kuvyinjiramo winjiye muri Repentance nagiye kubijamwo cyane ndi muri Repentance aho nyene ariko impano yo nari ndayumva muri jewe nkasaba Imana impe ahantu nkwiye gukorera umurimo wayo kurimba nari ndaye no gucuranga piano nari ndabizi navyize nkiri umwana muto ku myaka 15 muri Katolika no muri Pentecote samateka wa mugabo samateka menshi nibirebire byari bindimwo muri make kuririmba gucuranga byari bindimwo ariko nkasaba Imana kuko urazi iki gihe hari ama-église menshi ntushobora kuvuga ngo mpfa kwinjira je sinashaka gupfaho ninjiye nashaka Imana impa ahantu nguye gukorera Imana ntuje aho igomba ko ubugombe bwayo bugomba ko ndayikorera urabanga muri église byo kuririmba rero byo kuririmba biza gute byakugira ngo uvyinjiremwo neza nacinje muri korale yakorera mu Carama yitwa Rehoboth ndayibamwo umwaka wa mbere umwaka wa kabiri dusangira nandika indirimbo tuziririmba louange adoration heze imyaka novuga nkine gutyo cantangura kuyumvira ibyo kwandika indirimbo zanje ku giti canje nuva noja muri studio ku giti canje iyo ndoto nayo imaranye igihe kirekire cantangura kuza ndinjira buke buke Imana indonkeje uburyo nkaja muri studio kugeza ubu rero urabandanya kugeza ubu ndakomeza nubwo bitorosha ariko ndakomeza yego uracari mu by'amakorale cyangwa uririmba ku giti cyawe bo kenshi usanga umuntu aba umumaro mu bintu byinshi hari amatimu usanga bisaba ko dukorana hariho timu turiko turakorana mu iki gihe yitwa Abaho Worship Team kumbure nayo tuzayivuga ku kindi gihe yego ntabwo yego ndaririmba ku giti canje ariko kandi nabo bandi turafadikanya ibikorwa tugeze mu kwezi kwa12 mu bijanye n'igikorwa cyawe cyo kuririmba nk'uyu mwaka kuva mu kwa mbere kugeza uyu munsi ku giti cyawe byagenze gute bikurugeza ugwahe wakoze iki nigiki tugiye gusozera umwaka turiko turagira icegeranyo tusozera umwaka kuva mu kwa mbere kugeza uyu munsi kija n'igikorwa cyawe cyo kuririmba byagenze bite bimeze gute natangiye umwaka nibaza ko nariko ndaheraheza gupostinga indirimbo n'imse z'ama audio nubwo ntararonka uburyo bwo kuzikorera ama video ariko mu kwezi kw'indwi mu kwezi kw'indwi niho naronse indirimbo nshasha ndayandika hama ngiye kuyiririmba muri uku kwezi kwa 11 bivanye n'uburyo butari bwaboneke neza ariko ncandaronka uburyo bwo kwinjira muri studio indirimbo yitwa Igorigota hama ncandaronka n'uburyo bwo gukora video noba ndababwira ko boyirindira clip video nizosohoka clip warayihejeje audio warayihejeje byose wow wabigiriye ko byose kandi n'ubwa mbere bimbayeko nahora nkora audio ikamara igihe ntarabona uburyo bwo gukora video baravye kuri channel hariko recording canke wabanje kuja muri studio akora
audio No. canke wabigiriye nabanje gukora audio Mm. ariko bidatevye Bidatevye. nca ndonka uburyo bwo gukora video. Ni ukuvuga nahora nkora audio ikabaho nta buryo bwo gukora video ndabona none nkabanza audio. naguciriye mu gatoya Ouais. kubera iki baririmbye mudakora ngo mubwire ko live recording byose bigiye kuririmbira mutamu live recording isaba uburyo bwinshi twebwe usanga tudafise. cyene cyane byo vyoroshe gucomeka mugaca muririmba bisaba ibikoresho byinshi niyo mpamvu bisha bizimba bisaba amatara ibiki bisaba amakamera atandukanye nani gisanga n'amadrone arimwo ibiki bisaba uburyo bwinshi gukora live recording. Jinenze live ni umuntu akora uwo mwanya urahagarara hano karirimba aya biragoye bisaba abamizisiye bose baba bari ngaho ibyuma bisaba kuba wabikose ikibanza kugikota bisaba uburyo bwinshi. Kuko kimutagura ivyuma byanyu we mufite ivyuma byanyu byose hanyuma umwanya wose ukeneye kuririmba ucuririmba kumbure vuba Imana igiye kuduha kanoti tubigure nayo ubu ntiturabironka. Tatizo ngumu nariko Imana izobikora byose nako ndavuga rero ukijanye n'ukuntu umuziki wari umeze cyangwa se ibikorwa byanje uhereye mu ntango z'umwaka nosa n'uwari mu gacerere mu entretemps nosa n'uwari mu gacerere kubera nta buryo bwo gukora indi ndirimbo nari bwaronke ariko mu kwindwi muri uku kw'icumi na rimwe nibwo nagiye muri studio turarecordinga indirimbo yitwa Igorigota. Hama nca ndavugana n'umukameraman umwe asharambwira ati ibi nibura bifise nca ndatomboza Yesu ashazana amafaranga yo gukora video tuca turayikora video nziza cyane nico no ndabwira abakunzi bacu ni video izo bimeze neza isa neza kucishiriza ko base akantu gatoya nyine bimeze indirimbo Igorigota kugira ngo tubatera amatsiko indirimbo iravuga ngo amaraso Yesu wavuye ku musaraba yankuye ko cacete canyagiriza warambabariye ibya kera byararangiye nzahora ndirimba indirimbo z'Igorigota. Apollinaire ni ari blessing kuno buririmba nka Apollinaire nako inspira bishoboka ko nabigiyeho nkitangura kuririmba nibo natangiye kwigirako ariko nanje Imana icitera imbuto yanje muri jewe. iyo ndirimbo iri muri style iri mu muziki wa worship nyene umuziki utuje za adoration dusanzwe twumva zituje nyene yego. Okay. Kwa nka slow naga slow ego niko nzo style ukunda kuririmba ngo zikorohera ukora composer kuko ari umuntu usanga agasanga iyo umubajije ti wowe uririmba muri style ye abwo ati jewe ndirimba rap jewe ndirimba zuke wowe ikintu kikorohera muri style yawe umuntu ashaka gufata ngo tukakwitirira ni ya style nkunda ni zama slow. Izi ndirimbo zoroheje nizo numva nkunda muri jewe ni nazo iyo nkompoje numva nkunze kandi n'abayumvirije bakambwira ati uyo mudiho urakubereye ubwo buryo uririmbamo turabikunda. Rero si byiza gukora ibintu abantu badakunda umva bavuga ati ibyo bintu ntibikubereye ndashaka nkore ibyo numva ko abantu bagira ko ariko na cyane wewe bikurimwo bwa mbere jewe ubwanje ndabikunda ko ari byo biza ubwa mbere ariko kandi tukasha turaba tugiye mu bantu mu bagenzi mu badushigikira eske barabikunda ibintu ndiko ndakora ukaca ubibandanya. None igihe cyose uririmba style imwe nta zuko ushobora gukompoza nta reggae uririmba slow ndashobora kubikora country ndashobora kuzikora mu yindi nshuro kumbure ndavyimviriye. Indirimbo zose usanzwe ufise ni slow nyinshi ziba zoroheje. Akarimba kambe wahereyeko indirimbo nahereyeko ni iri kuri account ya YouTube yanje ivuga ngo
ufise ukubigenza mana ugakura umuntu ku cavu ukamwoza ukamusiga ukamwambika ukamwicarikana n'abakomeye ufise ukubigenza umenyera kure ivyo umuntu yiyumvira. By'amasitire rero jewe mbyezi n'umuririmbye yewe ayeko n'agasilole nayo nuyumva ko ari indirimbo yoroheje niyo bita slow. Indirimbo mwarayikoze, wayikoze wenyene wayikoranye nande? Nije nayanditse, nije mwanditsi wayo, ariko hari umucuti wanje niyumviriye ko twojana muri studio kugira ngo amajwi ze kuryoha cyangwa se indirimbo ze kuryoha. N'umuririmbyi yitwa Gogo Gloria niwe twajanye muri studio kuririmba. Bagogo ni benshi, ni Gogo Gloria umwe yasanzwe afite ubumuga bwo kutabona. Ni Gogo asanzwe afite ubumuga bwo kutabona, nibaza ko benshi bamuzi. Asanzwe ari umuririmbyi abikora neza kandi afite impano nziza. Niwe twajanye muri studio, aranyemerera turagenda kuririmba. Aha twumva igikorwa kigenze neza. Hamwe mufashanye mu zindi ndirimbo cyangwa niyo ndirimbo ya mbere mwakora? Niyo ndirimbo ya mbere twadufashanije. Ego ntabwo bwakorane nawe. Ndirimbo mwarayikoze audio, murekora clip video, mutekanye no kwishira ku mugaragaro ryari neza neza? Ni tuyumvira ko muri uku kwezi kwa mbere indirimbo izoba yagiye ku mugaragaro kugira ngo dutangurane umwaka n'ibintu bishasha. Muzokora concert gushaka ku mugaragaro bizogenda bite? Turiko turavyumvira kugira ngo nibura abantu benshi bayumve bayibemwo naho baba cyangwa se aho baja indirimbo bashike mu maraso nuko twokora concert. Turiyumvira ko ntiturabona ukwezi cyangwa igihe, ariko turiyumvira ko tuzahabwira abantu ko dufise igiteramo cyo kumenyekanisha iyo ndirimbo bifadikanye n'izindi ndirimbo zacu dusanzwe dufise. Ego sanzwe umwaka niyo ndirimbo nta yindi muzosohora kugeza mu ndi mwaka 2025. Ntawuzi turashobora gusubira gukora yindi, ariko bizovana n'uburyo bivanye na kanoti. Gloria no mugiye gukorana cyane muri no minsi canke yari iyo ndirimbo imwe gusa nakora? Ntabwo ari yimwe, ndifuza ko tuzakorana izindi, ntabwo tuzoba duhagarakiye aha, tuzokorana izindi ndirimbo abantu bagiye kubibona. Bagiye kubibona kuko nasanze ari umuririmbyi twahuje, navuga ko ijwi ryanje n'igiwe bifatanye dusanga dukoze ikintu cyiza cyane. Rero ndifuza ko tuzakora ibindi bikorwa, ntabwo tuzohagarikira. Ego tugisozera umwaka muduteganiriza iki rero muri uyu mwaka tugiye kwinjiramwo ibintu bishasha abaririmbyi bo bitegamwo mabombe y'umuriro wera mugiye kwasukamwo muri uyu mwaka 2025? Reka ku mpera y'umwaka tubatumirira abantu, tuzaba turi ko turakora amakesha muri Église de la Repentance et du Repos Jésus-Christ ku Musaga. Tuzaba turi kumwe n'uyu Gloria twaririmbanye muri indirimbo. Turabahamagariye, turabatumiriye muri veye y'itariki imwe, tuva ku itariki 31 z'ukwezi umwaka w'2024 twinjira mu itariki imwe y'ukwezi kwa mbere umwaka w'2025. Tuzaba turi mu makesha turiko turaririmba indirimbo zacu. Turabahamagariye muze kudushigikira kandi mwumve indirimbo zacu, bizaba ari ibintu byiza cyane. Gogo Gloria asanzwe afite indirimbo ziyo ku giti ciwe, nanje sanzwe afite indirimbo ku giti canje, en plus niyo twaririmbanye muri studio. Rero murumva bizaba ari ibintu byiza cyane. Karibu cyane kuzibona ahantu mugurishiza amasede, mugurishiza amakasete, bimeze gute kugira abantu bashobore kuzumviriza kuzikurikirana? Ibyo nibaza ko tuzobitegura by'amaflash, tuzishira ku maflash muri concert, dutegura igiteramo cyo gushira ku mugaragaro indirimbo zacu. Ariko ubu izaba ari guperforminga cyangwa se kuziririmba imbere ya Église, tufashwe tunezerwe hamwe bazumva live. Tuzirimba live. nta handi hantu bashobora kuzisanga ubu bazikeneye? Muzikeneye indirimbo zanje uraja kuri channel yanje ya YouTube yitwa yanditse ko Henry Blessing.
uyu mucuti wanje nawe Gogo Gloria arafise chaîne yiwe, afise chaîne yiwe ushobora gusanga ko indirimbo ziwe yitwa Gogo Gloria Bigirimana, urashobora kucumutora. izi ndirimbo zacu ni indirimbo ziza je numva ziraryosha, ariko kenshi agiye uzumva arinje bavuga ngo hani wacu ngo mu Burundi ngo bakunda indirimbo z'abarundi, ngusanga ariko mu mazu bakavuza iz'abanyarwanda, iz'abakongomani, iz'Tanzania, mugabo ugasanga ngaho indirimbo zacu nta gaciro abantu baziha. Abo bantu n'igiki wobabwira? Sinzi, nibaza ngira navuga ngo ntibaragira yerekwa. Bo indirimbo z'abarundi ni nziza cyane wanashaka. None gituma jewe nkurikiranye cyane no ku maradiyo no ku mateleviziyo cyane. Indirimbo zicako cyane usanga indirimbo z'abatanzania, abakongomani, abanyarwanda, South Africa, y'abazungu, mugo gasanga indirimbo ziza iwacu niziko zivuzwa cyane. Ni kubera impamvu ya sinzi kibazo abarongo ya media bo bafise barazivuza ariko bazivuza gake. Nibikebuke hako si kibazo cy'abarongo y'amamedia. Ciye nkurikiranye ugasanga no mu mazu y'abantu wumva ari ko bita Israel Mbonyi baho ikoze yekwe n'ivyiza kandi ziraryoshe, ngo inzi ugasanga indirimbo z'abana b'abarundi ntabwo zibuzwa cyane. Hari ikibazo gikomeye twebwe abaririmbyi tufise. Nivyo turakora tukaja kuririmba indirimbo, ariko kuzigirira marketing, kuzironderera ibibanza zoja abantu bakazironka ntituriko turabikora. Ntituriko turazijana ku mamedia, ntituriko turagira iki. Nk'umuririmbyi wafise indirimbo atarakrea YouTube yoba ari waye. None ubu bariho muri iki kinjana. Sinzi ko bariho, ariko hari abaririmbyi mpana numva ngo yararimbye indirimbo ugasanga nta YouTube afise. Ico ni kibazo gikomeye. Uri mu artiste utegerezwa kugira urubuga rwawe abantu bashobora gutora indirimbo zawe. Reka kandi abantu bamenye ko ibintu byahindutse. Ntibarabona ko byarahindutse ubu. N'abantu bakigura amasede, ntibakigura amaflash, kurika indirimbo kuma YouTube. Zishire kuri YouTube, Facebook. Hariho n'izindi channels nyinshi abantu bashaka gucisha kintu zenye. Ibyo mukora. Bo nibaza ko risho kibazo abaririmbyi usanga dofise ntituritaho gushira ibikorwa ku mashene ku mbuga zacu. Ariko ico tugikoze niburi hazoba kuko ushobora no guhura n'umujournaliste akakubaza ndagufasha iki, indirimbo zawe zirihe, twozitorahe, abantu tugufasha iki, indirimbo zawe zirihe, bagasanga hari ico gihajije. Ariko maze kuzishira ku rubuga biroroha ko abantu bagutora bakagushigikira. Nico nibaza ko twokwikebuka twego ku ruhande rwacu aba artiste. Ikibazo cyakiri wanyu gusa canke bakiri no ku bajournaliste no ku bantu abazikurikirana abene gihugu. Hari kibazo kuri twese, haba ku muririmbyi, haba ku ma audience, haba ku bajournaliste. Mugabo twebwe ubwacu tubikemuye kwanza, kumbura handi byoca byoroha, abajournaliste bakadutora byoroshe, abajeje abifuza kudushigikira bakadutora byoroshe, ugatora ibikorwa byacu byoroshe. Kuko umaze gupostinga indirimbo ufise urubuga ugize search cyangwa recherche wese acagutora, kuri YouTube, kuri Facebook akagutora. Hama nyimba ari kugushigikira mu gukora video akabikora, nyimba ari gukora ibiterane akabikora, mugabo yakuronse kuri channel. Uravye ibintu byo kuririmba, uravye mu bindi bihe, mu bindi bihugu n'ibyo duhana imbibe, sanga umuririmbyi ari umuntu cyukuri ibintu byo kuririmba abikora nk'ubuzima, ugasanga biramubeshaho, birashaka kumutunga, bikamugaburira, bikamwigishiriza abana, bikagira iki, ugasanga nibwo buzima. Nunga habona ariko bimeze ni wacu. Aho wacu biracagoranye cyane ku buryo igikorwa cyo kuririmba kigutunga cyonyine canke uronka revenue zacu biracagoranye. Bigoraniye none ko indirimbo muzikora nkuko abandi bakora, ikibazo gifite bigoreye hahandi nyene ko tutararonka abantu bazamura ibikorwa byacu. Muri Tanzania narumvise amakuru, ushobora gusanga ugisohora ururirimbo gusa hashobora kuca hahaguruka ishirahamwe kanaka rikwisinya ati wewe ingo tugufashe, ingo tugukorere video, ingo tugutegurira igiteramo. Komsa mu mwanya muto ibikorwa vye biciye bimenyekana, amateleviziyo akaja haguruka ati
indirimbo bakiyumva byonyene ururirimbo bakarucisha ku ma televiziyo ugasanga ama televiziyo atandukanye reka avuza ururirimbo rwawe ariko twahe iwacu ntibiraba ncakira kwa maradi hari ama televiziyo hari ibinyamakuru bihari bifira hari ibinyamakuru bya Kristo ngaho cyane bikora igikorwa cyo kuzamura gospel ni cakine navuze ko tugifise ikibazo twebwe aba artiste ntituregera abo bantu b'ama media ni kumbure tubegereye byo cha bigenda neza ego Ruba ko ayiwacu kuririmba ntibishobora kukutunga vuga ngo nibwo buzima bayemwo ugura imodoka ubaka inzu utembere Dubai byo kuruhuka uko muziki aya ntibirakunda ntiturabigerako nibona aho biri mu nzira hari ikizere ya twogira ikizere ko bizogenda neza kuko ni aya mashira hamwe ni yahaguruka akadushigikira aya ma TV ni yahaguruka akadushigikira abantu benshi bakabona impano zacu bakabibona bizaba ubuzima bwacu none ngiki cokogwa kugira ngo vyukuri kuririmba umuntu aririmbe afashe ishengero rifashwe ariko nawe bishobore kumubera ubuzima ko dukeneye kubaho nivyo kuri ko dukorera Imana ariko kubaho turabikeneye kugira ngo umuntu yumve ko ari bwo buzima bikore nk'igikorwa akorera Imana mugabo atitse umutima arazi kubuvuye ngaha muri studio mugabo uza kugenda n'amaguru udashobora kuronka amafaranga ya bisi udashobora kuronka ngene uza gufungura kandi uko akorera Imana igikibona kibuze cokogwa hokogwa iki ku ruhande rwa baririmbyi ku ruhande rw'aba nyamakuru no ku ruhande rw'aba bisanzwe babikurikirana bene gihugu bakurikirana aba Kristo bibokorike icokogwa nibabanze bihweze ibikorwa turiko turakora kandi ntibigayitse pe birimwo message birimwo ubutumwa bwiza hama kugira ngo bigende neza ndazi ko hari haba boss ngaha Bujumbura hari abantu bafite amafaranga ariko si bakwiye kugira iyerekwa gushira imitahe mu mpano zacu nico kintu cyari gikenewe bakazana imitahe yabo bakadutegura ibikorane abantu bakaza ari benshi bakagura indirimbo zacu nibaza ko ndizera neza ko umuntu yoshira umutahe mu mpano zacu twebwe abaririmbyi ntiyohomba nta gihombo yogira kuko turafise ishaka ryo gukoresha impano zacu dukora ibiterane dukore ibiteramo ama concert hama abantu baze nimbara abaterera dufashe nk'akarorero tugiye mu kibanza cha VIP tugatumira abantu hari abantu banyotewe izi message turirimba muri zindirimbo ndazi ko boza rero aba bantu bafise imitahe bayizane bayikoreshe badukoreshe natwe turakeneye badukoresha dutegura ibiterane hama abantu baze baterere niho byoca bigenda neza ntitworeka kubaho kubera ikiririmbyi cyacu cyangwa se impano zacu ndibaza ko byoca bigenda neza murambona ba Israel mbonye n'ibindi barakora ama concert akomeye ugasanga yuruje arena abantu baruzuye ibihumbi kandi abantu bakaba binezererewe ese urabona ko ngahi wacu tuzogira kuri urwo rugezaho umuririmbyi w'umurundi ashobora gutegura concert akuzuza stade aho vyova sahandi naha nyene kuko nizera ko abahagurutse bashigikira Israel hari impano bari bamubonyemo barumva indirimbo ziwe barumva ko zirimo amavuta rero natwe bahagurutse bakadushigikira byogenda neza twokuzuza ama stage abantu bagafashwa n'indirimbo zacu ivyo nanje ndavyizeye cyangwa bivanamwe no kubarimbi usanga mukora ibintu bitagira karite ugasanga ugiye gukora indirimbo y'ibihumbi 200 50 video kabigiye ko ugasanga nimukora ibintu namwe murabe neza usha usanga namwebwe rega iyo ikintu kimeze neza abantu bacu mungani wakeza karigura ego ugasanga umuntu nagira n'impano afuye kuvyitamwe gusa ntugira impano ntugira kuko hari ibintu bibiri cye nibaza ushaka kuba ufise impano mu kudafisa amafaranga ego ugasanga amafaranga mugabo ntugira impano ugasanga urinja mu bintu bitari iby'iwawe eske by'ukuri urabona ko indirimbo zirakogwa ku rwego rwiza aba producteur bariho bashoboye bimeze gute ama studio ashoboye arahari kora nyine umuziki umeze neza navuga ko ama studio ariko aragerageza ariho akora ibintu byumvikana bisobanutse ikibazo kiri kuba artiste bo mu Burundi twebwe
ntituraronka uburyo bukwiye kugira ngo uje kuriha ya studio. Ico nico kibazo tugifise, ariko turonse ni kimwe navuga, turonse udushigikira akakwinjiza muri studio nziza ifise ibikoresho bikwiye, ibintu byoca bigenda neza. Kugira ngo ivyo bintu bigende neza nuko bigicumbagira, nuko tudashiramwo uburyo, tutaja muri ya studio ifise ibikoresho bikwiye ngo igikorwa gisohoke kimeze neza. Ari akantu nigeze kumva ko YouTube ayo ma rezo dushirako indirimbo mucanke mushirako indirimbo ahemba. None mwebwe hano iwacu bimeze gute? Ntabahayoyo nimwe ko ntumbiye ko indimo zanyu ziri ku ma YouTube. None ntabahemba mwebwe? YouTube ntibahemba? Nta partenariat hari hagati ya YouTube n'abaririmbyi b'u Burundi? Sinzi ngira ntibarabi. Hari umuntu ushobora kurungikira link, rega kugira iguhembe nuko uba waronse abagushigikira benshi, bagira ama like, ama views, ama sabone. Ikibazo hari n'umuntu urungikira link akaraba indirimbo, ibyo kugira sabone ntubumubwire. Ni benshi nanayirabe ariko yabona niteho no kuraba ati mbega uyu muntu yamaye link ico bari gikorwa kimeze gute, hama ukiravye ugikunde umushireko j'aime, usige commentaire, uyirabe umwanya ukwiye uhagije. Birajya nakaye kamaro ko kugira like, kugira j'aime, nakaye kamaro akamaro gahari mu gushigikira umuririmbyi, igikorwa c'umuririmbyi nuko ugize ma like, indirimbo icitera isirikira cyane kuri YouTube cizungurusha henshi, kigumijana henshi, ugize ma sabone. Ico ni igikorwa ca mbere ciza, kuko niyo apostinze ibindi ushuguma ubibona bigushikira. Ama commentaire bica bituma YouTube yizungurutsa cyane mu bantu benshi. Nabonye bavyita ma remix, bashaguma bagira remix n'abandi bantu bakayibona, kuko abantu benshi bariko barayiliking bagira ko j'aime. Muga mu gihe batabikoze indirimbo ntimenyekana, ntizunguruka. Kijanye no guhemba naco bivana nuko waronse abantu benshi bagushigikira, haba kuri Facebook, ku TikTok na YouTube. Bivana nuko biraba cyane niko YouTube nayigira ikiguha. Ego hari n'abanka kubikora cyahte na ndamukijije none yabishiramwe inzigo kweli, ugasanga abishizemwe inzigo. Kandi iyo umuntu akize ntakira wenyene. None ni ncana amatara hano ku rupangi wanje kwirembo nkarishira urizomurikira jewe jenyene, izomurikira n'urengana, iramurika n'abarengana. Nguza amazi nkazana konteri y'amazi kugira ngo azofasha jewe jenyene. Rero abantu bakwiye kugira umutima w'urukundo kugira ngo bashobore kuzamura aba bantu babakiri hasi. Tusaba abo bantu bafite amafaranga, zizana ayo mafaranga, tuyakora amafaranga muhereza mufasha baririmbi. Dukora akazi. Jewe ndi umupasteri ariko numafise muri jewe umutima wo kubona abana bacu bakijijwe bariko barakorera Imana, ariko ivyo bariko barakora bikababeshaho. Kuko Satani abana bacu nitwabereka Imana, Satani azobafata cyane. Barafise impano, iyo rero impano tutayishigikiye Satani azoyifata, bagenda bikoresha mu itagira umumaro. Rero ni mugisa n'amahera, mwaba boss mufisa ama miliyoni n'amamiliyari kuri konte yicaye atacarika arakora, zanashiramo kandi namwe bizobagira umumaro, bizozana inyungu, kandi n'igihugu kizohatorera koyuka, kizozamuka cyane gose. Kuko muduteye imbere, mugatera imbere, abantu bagatera imbere mu buryo bwose, igihugu gishobora kizamutse. Rero mu bishemo inguvu, mubonye ka concert muri yatiguye concert mushigikire. Hari nabanka kuja mu concert ngo vy'Imana ngo ntibirihwa, ugasanga ngo noja muri concert ngo nje gutanga amafaranga ngo ntibirihwa. Abo bantu koma hari n'abandi bumvise concert babanza kuraba mbega uyu muntu ni muntu ki twa tumumenyereye, kubera ko umuntu mutari mumenyereye mutoshikaho ngo mubone ivyo bikorwa vyiwe. Muzomumenyera gute muzomumenya gute mutaje ngo mutahageze murabe ivyo ariko arakora? Nimba ariko arakora bitameze neza mubwiye taha wabikoze nabi ariko kubikora uko. Ariko nugucira imanza gusa abantu happy nashoboye ngo araje n'abandi barazimye bazangana no guca intege. Rero ndabateye intege, ngiye ndi pasteur mugabo mva nkiniye kubona abajene bacu
abato abakuze mu mpano zawe ko arazamuka bo baririmbyi bo no mu bindi bintu bitandukanye kuririmba gusa hari impano zitandukanye kandi by'ukuri impano yose umuntu afise yokora mu bwami bw'Imana yego kabisa yokora mu bwami bw'Imana ariko harabura abantu basuguma dukwiye kuba dufise amaradiyo ya gikristo bashigikira abantu kiritegeje ngo ngaho iwacu nta radio ya gikristo ya gospel ihari ivuga ngo niyo gushigikira abanyempano abaririmbyi sinda baciriye imanza abandi maradiyo ya gikristo hari mugabo je ndavye nguvu hari ni radio ushobora kuja gusaba kikiganiro kandi ya gikristo bakikikwima bakanza kuvuga ngo zana ya bimeze gutya urumva andika inzandiko nibanza gukurikirana ibyo ukora ko atari ibyica societe hanyuma bakuzamura nimba ari bizamura societe ari bizamura kibona kuzamura bagufasha umutima wo gufashanya ngira ngo nturi kurazamuka muri twebwe ariko twivuza ko muhaguruke mudushigikire aho tugeza twebwe turiko turakora ukigora ukaja muri studio ukarondera ukikokora ukakora ga clip ariko turifuza ko turonka abantu batuzamura handi hantu kurundi rugezo kandi ndizera ko bizogenda neza yego ya nagomba mu uyu mwanya duhave twegera gusozera ikiganiro akajambo kamwe wofashisha abantu bakadukurikirana ku buzima bwawe Imana niki definition Imana widefinisa gute ni Imana niki ku buzima bwawe Imana niki ku buzima bwanje je mbaye kubera Imana ukubaho kwanje ni Imana po sino nkukuntu ndefinisa Imana kuko ariko ico novuga existence yanje yonyene ni kubera Imana Imana niyo buzima bwanje mfungura kubera Imana ngenda kubera Imana impamvu niyi hariho benshi twavukiye rimwe ntakibona hariho benshi twakuranye bari kiriho ariko bataraba mu buzima bwo kuyitahura ngo bayiyegereze bakiri muri bwa buzima bw'ivyaha bwo bw'akaborego n'ibiki abo nabo ndifuza ko Imana yobagendera bakaba muri ubu buzima rero Imana nagakiza kanje kuko kuba je Imana yaramurikiye nkayimenya nkabona gakiza navuga ko yagize neza niyo mpamvu ndayita gakiza kanje Imana niyo izi byose byanje nifise byose byanje mu buzima bwayo cyo kintu kirakomeye burya ndabwo urana mu Burundi turasenga abantu turasenga 95% ariko burya abantu nasanze akiri abahakanye ari umuntu umwe je yabivuze numva avuga ngo je Imana si ituma mbyuka ngo Imana ngo si ituma njya ngo none ngibyo kujya ngo ntabitoye ngo ndabige ngo yozika binamika ngo Imana si ituma mbyara ngo ni je ntirinde umugore ngo hanyuma umugore wanje akabyara undi nibo bakungura Imana ngo niyibyara gute urumva rero byukuri iryo jambo rirakomeye Imana ni ubuzima bwacu uwo muntu ndamuzi ngo jewe Imana ifashe wifashije urumva ngo Imana ngo yomfashe iki ngo nanyu gatacho nashizemo ego nibyo gukora nibyo ariko hari n'abafise imbaraga nk'izo ufise batacho baragerako bagerageje kwiruka Imana niyibigira ikabigirura nituma umuntu abaho nituma umuntu apfa rero ijambo rirakomeye rero ndagushimiye kuba wabanye natwe muri iki kiganiro byukuri ndazi ko kizofasha benshi ndazi ko kizohindura benshi abajene abakuze abicaritse impano zabo abicaye batarakira Yesu batarakira agakiza bubona umenga by'agakiza n'ibintu by'abantu bataye ubwenge ndazi ko iyi ntayo izobafasha kuko wewe kuvugiye mu by'agakiza ubuzima bwawe bwarahindutse cyane nabo nibaze bataramenya Yesu nimuze mwakire Yesu umunsi umwe nzagaruka nje gushinga inama yes y'ubuzima byonyene turetse ibi by'umuziki nzagaruka nje gushinga inama Mana rero ibahezagire nagomba ngo duhave turangiza ikiganiro usenga Imana usengera abadukurikiranye usengera abacitse intege usengera bihevye bumva umenga ubuzima bwararangiye byaraheze we waje kuri Dunyuri muyumve neza mwe mujimundu ufatiye mu kiganiro giheze Dunyuri ngo nukuza kwikamyo uri mu gisagara urahabaye wambaye neza urabaye urafungura ukora akazi nta hantu Imana itokura umuntu kandi nta Imana itogeza umuntu kaze rero usengere abadukurikiranye
Mwami Imana yacu turagushimiye Hallelujah. kuri Imana igira neza, kuri Imana Oh, asante Yesu. ifise ubuzima bwacu mu biganza Oh, byayo. urakwiriye Mesiya. Uri Imana izi ibaho ryacu, uri Imana izi icara ryacu Shima niva hasi Yesu. ryacu. Hallelujah. Ni wewe ugena ibiba ku buzima bwacu. Ni wewe wari uzi ko uyu munsi tuba turi hano kuri TV, turiko turavuga izina ryawe, turiko turahimbaza izina ryawe, turiko turagushingira intahe. Uri Imana itandukanye n'ibigirwamana kuko byo bigira amatwi ntibyumva, iyo byo twobibwira ntibyo twumva, ariko we twarakwegereye turaguhamagara, turakwizera, utubera mwizigirwa. Turasengeye abantu bose bakurikirana baho International TV, bashishikare gukurikirana ubutumwa buca hano n'intahe zica hano. Mwami Imana dukomereze mu buntu bwawe, kirengeye byose uzaduheherezo ryiza, ushishikare kubana n'abarongozi baho International TV, natwe ukomeze kubana natwe. Tugiye kuva hano ariko ibiganiro bica hano bikomeze gufasha imitima yacu n'abayikurikirana bose. Urakoze ni mu izina rya Yesu Kristo umucunguzi wacu. Amen. Amen.